reason to live, darling. You. I have a malaika, 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 malaika. Yefitaka malaika, 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 malaika. I have malaika. Bivuga kenshi oya ntibishira ibyuko wantwaye umutima babe bisimbwira ujya ubikunda ko njye mba numva nakuririmba bugacya mbivuga imitoma y'umusozi zanyu uhoramwo niyongeze ngo mbange ni wowe unzamwo wowe. Merci sana Edgar. Merci. Ingo banzuzi Edgar garuka sha garuka kwacu none kucionyika batatu bavuze merci cha wiruka garuka sha j'ai ces vibrations bien et j'aimerais yuko n'icyo zikuri contrôle c'est bien kandi courage. Merci beaucoup. Sinzi Andy urafisho mbwira. Yes, kuri jewe numva umeze bon. Merci beaucoup. Sauf peut-être là uri un peu timide ukuntu mugabo c'est bon, c'est contrôle y'ijwi ryawe. Urakontrola neza ni bon. Kandi courage na bonne chance. Merci beaucoup. Yego. Ufise urazi gukoresha technique voix de tête, chest voice hamwe n'ijwi ryawe risanzwe. Ariko ikintu utazi gukoresha cyane ni mpwemu kuko utakweza impwemu zikwiye kugira ushobore kuva muri chest voice ugende mu jwi risanzwe hamwe cyuduga kuri voix de tête. Iyo niyo secret no kwibira ugende ugire nuzenye repetition kuri ico kintu amani wagaruka kandi uzombwira. Merci beaucoup. Edgar wazumvise impanuro genda uzikorereko niwashika muri demi finale bizoba birenze kabisa. Thank you so much kuri mwebwe mwese muri live za Isanamu Media. Turi muri preselection nanje ndaririmba competition aho turi muri edition ya kabiri itegurwa na Isanamu Media hamwe na Bantu Boy Entertainment hama tukaba dufashe mu mugongo na Africalia ibicishije muri projet Akaranga Art ya Pasak Burundi ifashwe mu mugongo na Union Européenne. Right about now reka twakire ukurikira nawe suwundi yitwa Irakiza Jacques Yakozi 162. Jambo sana Yakozi. Yo Hicho ni Kichina hicho? Wapi? Ni jina langu tu. Najua kama ni lako mbona sio langu. Sasa inamaanisha nini? Jacques mu Kirundi ni Yakobo. Yakobo. Ze nayo ni Gasire no. Okay. Mutama yanyita kera nyiro mupeti. Ujuva he? Narabaye mu Rwanda gusa. Oya donc ubahe mu Gasenyi. Mu Gasenyi. Yego. Niki ukora mu buzima? Umunyeshuri. Umunyeshuri. Urarapa cyangwa ndo muraperi. Mutao tuchana nini? Ni rap tu. Attention na mie. Mimi nakuaminia. Nataka unikubalishe. Yeah. Courage. Tageti ndinga sniper ninji y'isanamu ndi kuri drip nibafata mbahibi bifaru mudawusha kuri terema niga mbarusha 7 mu bipiga kelele nunyitiranye na me nje nawe turi rasta nurubeya turabotsa tubakoma kigangsta mavoko bagaposta hey tunabasumba stamina zani kamba hacubanira turarapa sibyo twigira tuzamaniga byagira tuguhize zibolo zigutuma
mu ba follows gushyira mu forum zikakura zijoro izi ni flow G sanamuza niyo deal ushyira hasi pesa twabakomye for real igihe niki tuja habona maniga wiscripa nukuri turamerita maniki ryo nota yeah disogo koko sindi loko kuri verse mfisi soko nwikafo barya inkoko kuri dream giponyo Piti wa street nkora umuti agura umuzingi mbaho kuri maniga kimya kuri drill ngenda siga never stop ninjiye town ndekure sound umudiho wa drill kuri map murakigukombaho trap niyo nisumamo nyoboye gang ninje mfise kripa awurashe rero bon ofise style ya bien mugabo ubuzijwi plutôt impwemu rap rero ikeneye impwemu nyinshi cyane nyinshi cyane yego sino ni pom mugabo uze kwiga kugira urasora ukagira ka reserva impwemu usora nkeyi ko bigufata kugira rap ni energy man utagubi kusaba energy nyinshi cyane sinon courage merci Yes, Yakobo. Yakoze. Bon, kuri jewe vraiment c'est bon, sinon on a une ichora kongera ko kujyo fizo ahejeje kuvuga. No kuvuga bon, ufise présence ya voix, urayifise. Iri devant, c'est bon. Kandi komereza aho nyene. Merci. Hejo ni heza suko. Ego nizo manuro fizo yaguhaye zikorereko. Ego nizo twadushaka hanini. Sawa. Bonne chance. Merci. Ego. Yeah, courage cyane. Kandi uri waberewe vraiment. Ego merci. Bon gosse ya danger. Ah. C'est même on. Nimejiga hoje tu. Bonne chance. Ego merci. Maskrik. Okay, sawa. Yari mu rapper wa mbere turonse. Fizo umemsikia vizuri? Yuko sawa. Anakosa pumzi tu. Pumzi zinatafutwaje? Mazoezi unakimbia tu. Mazoezi, kuogelea. Hapo sasa inabidi uwe kule. Swimming pool. Okay. Mazoezi. Kakrosi. Sasa mimi mnanisikiaje? Pumzi ipo? Hamna wanaozi tuchanganye. Sawa. Asante sana kama bado ndio unatujoin, tupo kwenye pre-selection ya Nanja na Ririmba competition ambayo ni msimu wa pili. Tunaotafuta washindi 20 pekee ambao watapata tiketi ya kuingia kwenye semi final. Acha tumpokee mshiriki afuataye na si mwingine anaitwa Gatore Kimana Emery. Sa 65. Emery ni sawa? Ni sawa. Weza neza? Yego. Waje witeguye? Yego. Urumo rapper cyangwa R&B? Ndaririmba bisanzwe no kwega byose no kuririmba. Sindabo. Kumengo ufise ubwoba none? Oya. Ah bon? Hakuna cha kumwambia Lina? Witeguye neza? Yego. Sawa, karibu. Les amis entendent la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si j'aurais emmêlé, si j'ai des rages, si je suis un peu la mérangé, suis trop compliqué, je ne choisirai jamais ce que je zigzague. Hingi gato, Emery. Ushaka umwimpressiona uyo mzungu yicaye inyuma, tu veux l'impressionner. Ntacyo ndashaka kuririmba. Nta na kimwe. Imbikirundi nawe tumbe bazi. Oui. Yego. Hari umunsi uzagera ngafata icyemezo ngafukama nkavuga amagambo akomeye. Emery? Sasa kuri je wagiza ma repetition kabisa? Oui.
ikindi ukora mu buzima ni iki? Umunyeshuri. Genda wige vraiment wige ubu mu diplome uronke za doctorat byose ushaka uzo kwicarira muri bureau sivyo gacote yanje cyangwa uzo uririmbira nyene muri douche uko nyene bisanzwe uririmbira umushuti wawe sivyo iyo ni impanuro je moguha. Bye bye lick sawa ego Fizo na mkatala King James harumu ni hatari sana.